Abakuru b'ibihugu vyo muri Afrika barahuriye mu gisagara ca Perth mu gihugu ca Australia mu nama y'abatetsi barongoye ibihugu bihurikiye mu ishirahamwe rihagaze ku butunzi Commonwealth, mu gihe abanyagihugu bashika 500 barimwo abashigikiye hamwe n'abarwanya Paul Kagame bariko baragira imyerekano yo kwiyamiriza ibintu bitari bike, bongera bariga perezida w'u Rwanda ko ahonyanga agateka kazina muntu. Abatetsi bo mu bihugu bihurikiye mu ishirahamwe Commonwealth bigwiriyemwo ibihugu vyahoze bikolonijwe n'igihugu c'Ubwongereza ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 27 y'ukwezi kw'icumi baratanguye inama izomara imisi 3 bashingira ko haterezwa gufatwa ingingo zikomeye ku bihugu bihurikiye muri iryo shirahamwe bitubahiriza agateka kazina muntu, ngo bitagenze gutyo naho iryo shirahamwe rigatakaza icubahiro hamwe n'izina ryiza. Umwamikazi w'igihugu c'Ubwongereza afise imyaka 85 muri iki gihe niwe yuguruye iyo nama yitabwe n'abatetsi 54 baserukira ibihugu vyabo. Ibihugu bifise abanyagihugu bangana n'ibice 30% by'abanyagihugu bo kw'isi hose, kandi muri vyo harimwo ibihugu bitanu bihurikiye mu ishirahamwe ry'ibihugu 200 byo kw'isi bikize, yamara gushika ubu bitarashobora guhurira hamwe mu migambi yose yavyo. Amakuru yatangajwe imbere yuko iyo nama itangura yashimikiye cane ku kamo gasaba gufata ingingo zikomeye kubijanye n'iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu. Raporo ikiribanga yashikirijwe iryo shirahamwe yaragabishije ko mu gihe iryo shirahamwe ritoshira imbere y'iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu yohava riba ishirahamwe ritagira akamaro. Mu ijambo ryo kugurura iyo nama, umushikiranganji wa mbere w'igihugu ca Australia Julia Gillard yashikirije yaratangaje ko hari ibintu bitegerezwa guhinduka. Inguvu zacu n'ibintu tumaze kurangura mu ishirahamwe ryacu ntivyikoze. Ati ivyo biva ku kuntu twiyemeje kubahiriza ingingo ngenderwako z'ishirahamwe ryacu mu bihugu vyose bigize. Ati biva no ku kugene dukora uko dushoboye kugira ngo ibihugu bitubahirije izo ngingo vyumve ko bitegerezwa guhindura ingendo yavyo. Umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth yavuze ko arindiranye igishika cinshi cyo gusoma ivyiyumviro bizoshikirizwa n'uyo murwi. Nifurije abategetsi ba leta z'ibihugu bigize irishirahamwe kumvikana ku bintu bikwiye guhinduka kubera ivyifuzo vyo muri iki gihe no kubandanya gukomeza ishirahamwe Commonwealth. Ibindi bihugu biriko biratera kamo gasaba gufata ingingo zikomeye zerekeye ihinduka ry'ibihe hamwe no bushuhe kw'isi hose imbere y'inama nkuru mpuzamakungu yerekeye ihinduka ry'ibihe izobera mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Inyuma yaho ibirori vyo kugurura iyo nama birangiriye, abatetsi baci batangura ibikorwa vyabo vya mbere, aho igihugu c'u Rwanda cahawe ikaze kuko ari igihugu gishasha muri iryo shirahamwe. Perezida Paul Kagame agira ati ndafise akanyamuneza n'agateka kuba ndi kumwe namwe serukira igihugu c'u Rwanda, igihugu gishasha kandi kigira 54 muri iri shirahamwe. Igihe iyo nama yariko irugururwa kandi abantu bashika 500 barimwo abashigikiye hamwe n'abiyamiriza Perezida Kagame bariko baragira imyerekano ku bintu bitari bike, yamara abapolisi benshi bagumije abo bantu kure ikibanza abatetsi bari bakoraniyemo. Abantu bariko baragira imyerekano bariko biyamiriza icyozwa ry'agateka kazina muntu, ikibazo c'impunzi hamwe n'ivyerekeye ibidukikije.